hari umugabo mpora mbona uraho rukunda ngo nurusemereze urusemerezi. Très bien, urujya rugabo kijya kigabo ndakuziriye. Biraryoshye mbaye haganye urugabo. Très bien, iyo compliment ndayifata. That's a compliment. Urugabo semerera. Okay, komeza rugabo semerera gwavuze ngo iki. Ahabu na Yezebeli. Amaraso ya Naboti imbwa za yarigatiye. Niho zizorigatira nayanyu. Amen, amen, amen. Bazize kurenganya Amoro. Amen, amen, amen. We can't wait. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, uno munsi naraye ndagangabuka hanyuma nibaza mbega habaye ibiki, mvyutse nsanga Apotre Mbayahaga yaraye aramvuga. Ndavuga reka ndamwambarira, uno munsi nambaye tenite komba kugira ngo tunyinyorane. Ariko sinja gupancinga cyane ku mpamvu zitatu. Ya mbere ndagwaye akagripe, ya kabiri ntabwo yamvuze ko byinshi cyane, naza ko yavuze cyane kuri ba Magi kajya mvugize wa Magi azokwihagurukira sumudame yoroshe. Hanyuma iya gatatu nuko Mbayahaga agenda mufuta nk'umunyagihugu asanzwe, naza ko ari deje waga company kamenya bariko onatur bigezaho, naza yuko nubwo yafise yegereye ubutegetsi ko atari mu bantu bafata ama decision mu bantu jewe no karira Mbayahaga ntarimo après tout, naza juste ko ari mouthpiece, umuntu ukuvuga amajambo. Hanyuma reka rero tumwumvirize nkuko navuze, ariko ntabwo njya gupancinga too hard. Nibaza ko najya tampangiza too bad. Nibaza ko tukira fair game, niko aba sportif bameze. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Shaka dufate yuko iwanyu hariho ansanovapa. Wese wocika inzamirizi yo kuja kwamamaza bitagenda iwanyu. Bon, aha nari kuvuga jewe danture kari kuvuga ndibaza ba Magi. Je nibaza yuko ibitagenda neza urabivuga kubera mu bisanzwe birakwaffecta. Mbayahaga ntugira ngo tuva kuvuga kugira tuvuge biratwaffecta. Biratwata inzira nyinshi cyane narabikubwiye. Ba Magi bo n'abandi bantu batari baki bari impunzi. Hari abantu bari impunzi, ubuhungiro ni bubi cyane. Hari ahantu usanga umuntu ntafite akaranga muntu, ntashobora kuguza bank account, ntashobora gukora akazi neza, ntashobora kwiga ibintu byo kujya, ntashobora kwisumira ivyo bamuhaye. Ukitwa nyakarundi. Kuba impunzi ni bibi ibeshye, nuko wibaza yuko ari discussion academique nko kubikora two na wewe pete turacha kubikora mugabo abandi n'ubuzima bwabo ntabwo ari kuvuga ngo bavuga nabi kugira bavuge nabi, bavuga nabi kugira barabe ko ibintu byo hinduka nko kwidodomba nka lamentation kujya tubona gucura intimba muri Bibiliya. Bajya abantu bari kora cura intimba ntibari kuvuga ngo turaryohewe Burundi barakenye, no. Wego bavuga ati Burundi murabwononye, ndera abanyabona musubize mu ibintu mu nzira natwe dutahe n'abari wacu bamererwa neza. Kuba ndumva dufite abantu biwacu bakenye bashonje batari ko bariga etc. Aba bantu bitwafikita twese. Aba diaspora benshi bafahita. Abandi bari ko bajyana imitahe hiyo maze iminsi nerekana abantu bari ko bavuga ko baguza amatongo bakayanyagwa. Abo bantu iyo bavuze ati ibintu bimeze nabi si kuvuga ngo bari ko bararyohe bararyoherwa, ahubwo bari ko bararira bacura intimba bati abanyabingiri gucacu cyabaye nabi. Hari umuntu yandugikiye video ngofi y'abari kangu Burundi le pays le plus pauvre kanye n'abantu babayeho, mugabo abantu twamenye ko arabi wacu ntabwo ari abantu b'abanyamahanga. Biroroshye yuko ari ibintu biva muri Afghanistan, muri Iraq, muri Somalia ukitwengera cyangwa ukamengana imove cyangwa ukirenganira muri za Saudi Arabia handi za Middle East, mugabo ibintu by'wanyu bigushika ko bigukoza ko ntabwo tuba turiko turaryoherwa, tuba turiko bwo turiramanta, turiko turacura inimba. Ego babonga shuka gashafu yakamesega mu muryango Lorenge Sare Sorafe afamille. Sinzi wamugari cyo hurano muri politike. Nta muntu yoba ari karaguhohotera ngo gume ucinyiriza ucecetse. Abari ku butegetsi se none yakiri umugani ngaha ngo wa mugani wa gahanga wishoni iki. Ndavuga iyo ni migani babacira kugira bagume babacinyiza. Mwe mugende mutavuga. None mu Burundi ko mutavuga nico gihugu conye, nico gihugu kirimo liberté, nico gihugu kirimo amahoro, nico gihugu kirimo umutekano gusumvya handi. Ibindi bihugu byose ibintu bitagenze neza baravuga barasemera baja kwisonga genzo nyabo nahagarika. None nta range senje sorava en famille, nta famille muri ko mutoteza abantu. Wewe kwica nk'akarorero ukavuga ngo reka tubireke muri famille, ntibishoboka. Iyo hari family abuse abantu barisora hanze.
abarundi twakoze tuzi yuko umukuru w'igihugu ari Sebarundi. sinzi ahantu mwabikuye umukuru w'igihugu ntabwo ari Sebarundi. Okay, baravuga ku ntwaro ya Cami Ganza asabwa Sebarundi, muragumya mu Cami nimba mushaka ko yitwa Sebarundi, so ko naho nyene atari Sebarundi wanashaka. Mugabo umukuru w'igihugu ni civil servant, ni umuntu umwe mutora murakorana buri myaka 5 canke 7 poroka yo mu Burundi. Muri iyi minsi mukavuga muti reka turabe umuhizi mukuru muri twebwe atuyobore, mugatora mu umwe. Muga ntacyo wa Sebarundi wanyana tora se wabo. Iyo analogy ntibaho. Donc iyo analogy Sebarundi sinzi undi yavuze ati igihugu si icana deja, no cyane igihugu abarundi sabana ngo bafise se wabo. Et puis burya se w'umuntu usu kuvuga gusa ngo nese yamuvyaye ntuzeye biologique nuko uba entretena. Est-ce que neva koko n'umudame wiwe urabona bakwiye iyo titre y'abavyeyi b'u Burundi yuko iyo abarundi bashonje babibona amasoko ya yoro nabagize muwe iyo hageze ko bajya muri extravagance habize anniversaire ba celebrating habivyo byo gutora ubushimwe habize cortege, urabona koko ko harimo ikintu cyuko neva n'umugore avuga ati igihugu ni n'abavyeyi je turabavyeyi b'iki gihugu. Noneho sabari mu Burundi gusa abari hanze uriga wumva navuga ati bo bari abantu bagiye nabo nyene n'abana banje reka ndabegenda ndabeko no bagarukana. So no iyo analogy Sebarundi yivane mu nikora kumva kanwa k'umuntu umurundi ku bavyeyi bose ashigikira abantu ahubwo akanwa kiwe naho kakatuka umukuru w'igihugu. Ninde mwana wumvise yubahutse gutuka se canke nyina atageze imyaka mu buzima? Naho est-ce que abana batutse base wamenya gute? I don't know. Ninde se wabonye agenda kubaka amazu muri za North Korea ngene bazubaka no mu Vietnam basiga bazubakayo akida agatunga kagira ibintu byo kugenda byo gusesa hanze abana bashonje. Ninde wabonye se umwana atabana mu gasho akabagumizayo indiri n'indiri? Ninde se wabonye buca mu gatondo gasanga abana biwe bajyamye mu ibarabara, abandi bishwe, abandi batwawe mu nzuzi? Ntawe byose ntivyera de dushake tuvyeme sivyo. Bo ico kintu ndacunda abaderese n'umufasha n'uvuga ngo ntivyera de. No iyo ntistamba ari justification yo mnakweze kintu gitomoye uragitomora no cyo ngo vyose ntivyera. Okay, nk'ubu iyo shati yawe irera d'ailleurs uvuga ngo vyose ntivyera. Iyo shati yawe ugira umuntu ayitarukiza kwa kantu sepa canke inyoni gahagara hejuru ikakunyambako hanyuma ukaravuga uti nyabona sepa iyo shati iracafuye ntucuvuga ngo none vyose birera. No, uragenda ukayimesa vyo justification vyose ntivyera pe. Ifo gufixa ibintu bimeze nabe cyane no mu Burundi ibintu vyose biracafuye. Si yaba ari ibintu 2 3 4 5 i Burundi ratangura muri agriculture kaja muri élevage kaja mu burimo vyose biracafuye. Nimba vyose bitera vyose ntivyagomba kwirabura en même temps. Muga muri vyose birabura malheureusement. Muga ho gatosi kahari se woje ukagira ingiga ngo ufashe umwanzi gutwenga ufashe kwerekana yuko iwanyu harahara ataraho kwifuzwa Margaret niho uvuka niho gakondo yawe. Bo nanoso y'ubwansi ni abarundi abandi burya mwamwino baba basikwera musugwanko. Umuntu afite ugwanko ntagenda ari nongo abansi ese uko kwaza abansi ba Tanzania ni bande, abansi ba Kenya ni bande, abansi sepa ba Cameroon ni bande, abansi ba France ni bande, abansi ba Angleterre ni bande, abansi ba Australia ni bande. Igihugu cy'Uburundi cyo nyine umva bavuga ngo abansi nta muntu agufasha abansi gutwenga tukuvuga ibintu ni mu bitosore ni mugire neza c'est tout. Bigera abantu barigera hejuru bakaja kubazo bakadutuka bakatwambura agahuzu bagatuvuma iki ako gahuzu bambara mu mukambaye se igaje kibazo abantu banga murabucafuye deja. Umuntu acafuza Burundi nk'ubu iyo mpuzu yawe rera de umuntu bangwisha impuzu yawe irabura yubakiza amakosa akomeye. Umuntu bango mbayahaga ntaberewe mu byukuri uwo muntu naje no mufata mu kanigo. Okay, barahaga araberewe ishati nziza iragoroye ikaravati très bien. Mugabo mu gihe mbayahaga wogenda iyo shati ukayita mu vyondo cyangwa ugahitana umurimyo hari ukamba shati ukaza kwitevye kuvuga mbayahaga no munsi yari yambaye nabi. Nta muntu agucafuje tuvuze juste ko twakubonye. Uburundi tuvuga uko buri tuvuga ngo turabucafuza nta kintu twongera ko nta kintu dukurako tuvuga uko buri rimwe byo kwandana bimwe ntitunabivuga ko biteye isoni kwerekana. So Uburundi ntabwo tuvuga nawe tuvuga uko buri mugabo avec l'intention ko kumbure mu kwikosora.
kuko biratwafekita. Ndi kuvuga example ziri banazo kwambara ntacyo bitwaye, mugabo iyo uburundi bukenye n'abarundi bakenye natwe aba diaspora biratwafekita. Iyo umuntu apfunzwe n'abarundi bapfunzwe baduva dusana ibintu. Iyo umuntu wumvise aguye mu ruzi ujya umuntu afise famille, ntabwo ari ikintu banale cyo gutwenga ngo ni impuzu yacafuye ngo na bilanje na bisare, no, ni ibintu sérieux. Mfise ama message ngaha menshi cyane mbahaga ariko nakwereka abantu ejo twabonye abantu twara amatrake bavuza muyinga biyibwa uno munsi narose message ndende cyane z'umuntu w'umutaximen avuga ko abataxi Bujumbura gisibije cyangwa murundi abapolisi bagisibije mu bataximen kombe nzogira video ndende. Ni ibintu byo ko byafite abanyagihugu sutuntu banale ngo urabona ngo ni banale ngo novuza mfete pango tuzobatura mesa, no, this is serious. Ubuzima bw'abantu niho bagaza, abantu barapfa, abantu bariko barahohoterwa hirya no hino ko urundi busigaye buhagaze nabi. Amahanga arahuma, amahanga arahanga burya ndagenda kubwira iwabo w'umuntu nta kiharuta. Bo reka ndagikunda ko warundi atakiharuta. None umuntu umuhejeje hanze ubu muhitijemo ko azopfa ayebaye bacambo cyanyu nyene. Niyo mpamvu bavuga ati tukeneye gutaha. Abantu bose bari kubatarabiza hirya no hino ikintu cyambere bavuga ati dushaka gutaha. Nta muntu avuze ngo dushaka uburundi tubushire muri France, nta muntu avuze ngo dushaka uburundi bushe buhone. Abantu bari kuvuga ati dukeneye gutaha, dushaka gutaha kubera nko kubibona nyene mu mahanga hahanda. So ubahaye rezo, afite ubahaye rezo ko abadede babanki ati ntushobora gutaha, ati igihugu ntibagisaba nk'umukate etc. Urumva mwabahitijemo shwaye. Abo bantu bari kwasaba gutaha, nothing more nothing less. Gutaha iwabo s'il vous plaît. Ngiko vuga kuri Maggie Shalom kuko amazi yavuga amajambo yo kutsa. Bo urumva hari abantu bagira ivyigiji bakibaza yuko reputation zabo babumva zivugwa ku maradiyo kanaka canke abo bari kumwe, bakibwira yuko icyo bavuze kitavuguruzwa abantu bose bacyumva. Yego siko bimeze. Urumva ndaje kumugaragaza kuvuga kuri Maggie avuga ku kintu yuko hari abantu bibaza yuko ivyo bavuze batavuguruzwa. Siko bimeze. Reka tuja kuronka umwe muri abo bantu bibaza ko ivyo bavuze bitavuguruzwa. Alezi abarundi bose bacanye ku maso. Ya nzi byo nibyo ukunda. Yego hari umugabo mpora mbona raho rukunda ngo nurusemereze. Urusemerezi. Okay, mbaya haga uvuze ko hari abatavuguruzwa nawe turashaka kukuvuguruza. Et puis très bien, unyise urugabo inyota kagabo nayo gushavu unyise urugabo très bien, urujya rugabo kijya kigabo ndakuziriye. Biraryoshye mbaya haga nyise urugabo très bien. Iyo compliment ndayifata, that's a compliment. Urugabo semerera. Okay, komeza rugabo semera gwavuze ngo iki? Yego semerera. Ujya muntu Imana imubabarire cyane. Rujya runtu Imana irubabarire cyane. Amen. Kuko umuntu yavuze ibintu bitagenda neza, aho kuvuga utereka tubirije turabe ibyo bintu yavuze uwo muntu. Utangiye kuvuga ngo urumva ngo nahanwe yavuze nayivuze nyene. Okay, umuntu yavuze ibintu bitagenda neza no kuvuga mbaya haga ariko avuga ko wewe avuga ibintu bitagenda neza ngaca ndamujako. Mbaya haga ivyo bintu bitagenda neza wavuze ni ibihe? Reka dusubire inyuma gato yiturabe mu Burundi. Sinzi imyaka ufise mu Rwanda ko yoba yegereje 50, no kuvuga dufate nk'igihe bica General Kararuza waruse imyaka ishika 40. Cyangwa 30 ningaha mugabo warukuze urengeye imbonarakure. Igihe bica ba Adolphe, igihe bica ba Bikomago, igihe bica ba Manirumva, igihe bica ba Hafsa Mosi, igihe bica ba Kirahwata, igihe ejo bundi hapfuye ministre, waravuze canke bijya vyagenze neza bijya ntubivuga, uvuga gusa ibitagenda neza bijya vyagenze neza ntibabivuze ko. Tumaze imisi twumva mu maprizo ko hari abantu benshi bapfunzwe batagomba kubayo, abagomba kuba barafunguwe, abafise imanza zabo zaciwe, abamaze iminyororo yabo, abarekuwe n'ubutungane bose bakiboheweyo. Ubwa mbere ingorane tubona mu gisata c'ubutungane cyane mu byo mu mabohero nivyo tuvuga cyane kuko turababazwa n'abantu bari mu mabohero. Ubwa mbere hariho aba baraciriwe imanza bakera, sentare ya mbere ikamweza, sentare ya kabiri ikamweza, Cour supreme ikamweza, uwo muntu akagumayo.
ivyo Bayahaga umaze kuvuga kangahe canke ivyo bigenda neza ivyo navyo bivuga ko uvuga ko bitagenda neza gusa ugiye ku rubuga rwa Ndondeza Pacifique yamabivuga n'abandi benshi mu makuru abantu benshi bagenda banyuruzwa uwanyuma ni Chadia yakora muri CNIDH bo si uwanyuma ni umuntu numva bari kuvuga ku makuru Bayahaga bijya vyagenze neza bijya ntaco bivuga ko umaze kuvuga ko kangahe hanyuma semera ngo wumve aje kugukondana tumaze imisi tubona injustice ziba mu matongo abazehe iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha kubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe none nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa marira menshi cyane abavyeyi abakecuru bakoma imashi nyabona uyu mudede yantwaye itongo yandenganije ivyo tunda ku radio pane ivyo twumva en privé no vyinshi cyane Bayahaga izo injustice ziriko zigenda neza kuri wewe ko ntajya numva hari ikintu domye ku rutoke ngaho bakaza baraza kugura bakarima natwe dusonza umurara natwe mana turasabye umukuru w'igihugu anyaruke adutabare mana turahunga turagowe turarushe imbere y'abana haravuze kenshi amashirika ari ku ruhande rwa leta yabyo anagesa y'abafomi yabishinzwe mu makawa y'abasopebo y'igitoro biboneka yuko mu vy'ukuri zitariko zikora neza zikuziba abanyagihugu Bayahaga biriko bigenda neza ko turigira twumva hari ikintu uvuze ngo kubera twamimye iyo ico kiyeri nico gituma yankubise unye kila minsi yose niko kazi kiwe mana yanje ndabategwe bari bo hasi hari biturire partout ushaka imparati ushaka ngamuntu ushaka passeport abashaka ama permis de conduire ku mipaka partout abatwara amataxi numvize ko ariko bidodomba nako baba kuduvanga twose bakoreye ivyo vyose kure Bayahaga biriko bigenda neza vous n'avez rien à dire nukuraba gusa ibiriko biba muri Masisi ni ibintu biko bigenda nabi gusa mu Burundi ibintu birerade nta kintu nakimufise uvuga ko so Bayahaga wewe ntabwo uvuga ibitagenda neza yabuvuga ibitagenda neza we tuba turabagenzi okay we tuba turagenzi wagomba kuba outraged wagomba kuba uncomfortable nk'umukozi w'Imana utakuba uri uncomfortable no kubona abadede ibintu bari kubarakora mugabo bashigikije na kwijana urabavugira ngo nta ntwaro wari bwabona ingana niyo nje ndakubaza nizo ntwaro zazimeze nk'iyo zozo ho waravuze canke uzurasaba uwimitse na Rede Tabara niyashika uzocugaruka uti okay nta ntwaro yari bwaho nziza nka Rede Tabara sinzi gutwara Rede Tabara komara zo ari Ndondeza anyway reka dukomeze mugabo niba uvuga ibitagenda neza nyoza ko jewe tutaturi ko turahangana nkuko umba ndakure kukivugira abavuga ibitagenda neza bose tuba turi ku murongo umwe mugabo hari ibintu byinshi bitagenda neza Bayahaga ubona ukirengagiza ku mpamvu nibaza z'amaronko nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa none urampinyuje bo yes cyane naguhinyuje Bayahaga je musanzwe mu gusesangura bw'umpinyuza ibintu umuntu yavuze ndaguhinyuza bose no bisubiramo n'ama video menshi nakoze mugabo naguhinyuje kimwe no kuvuga ngo sendede ni wa mugambwe nico gihugu cyane wo mugani yo ntwaro ya mbere ikomeye ku isi c'est trop ridicule vyina abanyagihugu babayeho usasanga uhinyanyura ibyo navuze ivuga kwawe beshuza nabeshuje sinzi byo shaka mbeshuje nabeshe Bayahaga nabeshuje navuze yuko hariho intuze enquête parlementaire Uburundi bwo buteza gukora kugira ngo barabe neza eske impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda kuko nubwo zahunze bagumara abarundi bagumara leta y'u Burundi kandi baravuze ukuntu batakurikirana kumenya izo mpunzi ziko zikozwe iki
Bo ivyo sinabibeshuje kumbure navuze ko nibaza ko parlement y'u Burundi idafise ububasha amategeko y'abaregare y'abanaye inguvu yo kuja mu nkambi y'impunzi gutohoza ibiriko bihakorerwa. Ico ni kimwe. Ica kabiri navuze yuko wanashaka no kuri abo badede bakiri mw'ishamba ko nabo nyene baja kurokita mu makambi y'impunzi kandi ko nta kumvise uri kurasaba buyo yako yorongeka parlement kugira investigation imutabira ikanembwa sepa inyarugusu yindi yari hariya muri nord nama nayibagiye rukore etc. Bo ntabwo ndi umujuriste international sinzi umuntu agomba abinyibutsa mugasinoza ko parlement y'igihugu ifise uburenganzira bwo kuja gukora enquête mu nkambi y'impunzi y'abantu bahunze. I don't know kumbure baragenda navuze ntimuragenda navuze ahubwo nimugende nejo n'inkambi mushake mu isambure genda nejo u Rwanda rwaho hafi. Nariko mvuga nti none ko FPR mu kurondera abagwanyi jara muri Rede Tabara ibakura mu makambi y'impunzi sivyo yego ni pepiniere bagenda bamuramo abantu babasore baja kugwa ku rugamba turabafise turababona hari Bo ivyo agwa ku rugamba evidama nanjye nibaza ko abantu bari bakwiye kuba mu mihana yabo amfete abasore byo mu nkambi kumbure cyagiza naho oje navuze yuko waravuze ibintu by'abasore bagwa mu ku rugamba bien sûr uravuga n'abadame abakobwa bahohoterwa ntandabigezaho benshi bajya abantu babikora kubera out of desperation ko bari desperate mu nkambi nta nturi desperate ejo bituma twadukwiye kurondera kuvura umuzi w'ikibazo. Impunzi ntizagiye yo kubera ibiryo mu ndi byabaye byinshi cyangwa umutekano mwinshi bagiye bahunga abadede bagomba kubamesa. Icyari gikenewe nuko mugira programme yo guhungura impunzi kugira ngo batahe mu Burundi bari kwigwa bajya kubera mu mashamba yo muri Kongo abo badame bashiki bacu bari kwigwa bafata ku nguvu. Cye nivyo navuze bana bayahaga ntivyo sinorenza ngaho. Ariko reka mbayahaga ndakwibutse ko wowe uri umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana wagomba kuvuga amajambo y'ihumure. Umukozi w'Imana wagomba gukebura leta y'u Burundi ku bintu ikora. Urabona abapato abamusenyeri bo muri katolike haba nta mwana baserapiyo bahanura bati ibintu ntibiriko bigenda neza. Nico kintu bagomba gukora ure guma usigiririza CNDD FDD ivyo n'amakosa ubukoze. Bon nuko ndabibona kandi kishina kibonesha nakwagiza yawa n'umuntu usanzwe utari mu pasteur utitana apotre je nkura nagyumva apotre Paul gusa nta undi muntu mu apotre narinzi. Okay mwe hari bandi bitu abapeta n'abandi ngo twuvuze apotre ucu nkuvuze uti apotre yaje je no cangira ni Paul yazutse. So kuburi apotre ukaba ushikira abadede nikibakora hakaba n'umunsi umwe rudende uvuga uti ikintu giye neza kuko nabo nyene muri system baravuga ibintu bitagenda neza. Ndakugarika cyo kumva yabivuze even na Reveil yagize kuvuga ko baheruka project kuri Bagaza Neva yamavuze ko ubutungane mu hanze ko abantu bamwononera etc. Mugabo ukaguma imisi yose usigiririza uri umuntu w'umukozi w'Imana numva umengo ico gihe nico tumunda kwibasira en fait. Uona hohoteye uona sahuye nabivuge ndamurihe bose bavugira icarimwe bati nacyo tukwagiriza. Hanyuma sinzi undi muntu yandugikiye iyi video ya apotre Mbayahaga ari mu apotre akwigisha ijambo ry'Imana which is numvise ngo umuntu yigisha neza je numva ko ariho yagomba kugumiriza kuko aha kameme ndashaka kubona yuko warufise ama success mu bintu byo kwigisha ivy'Imana urana ko ukanyokora neza byo gutamba Reka twumva akaziki reka gucisha amatwi. Ahabu na Yezebeli umwami n'umwamikazi nta kindi cyatumye Imana ibakuraho ikabica nabi bazize kurenganya umworo yitwa Naboti gusa nta rindi bazize kurenganya umworo umwami n'umwamikazi bazize kurenganya umworo Mbayahaga umwami wanyu n'umwamikazi wanyu bariko bararenganya aboro
aboro b'abarimyi, aboro b'aborozi, aboro bagomba kuja kwipagasira hirya no hino bakasoronda ivyangombwa bakabibura, aboro babura petrole yo kuja ku isoko n'ahandi. Abami bawe bariko bararenganya aboro kubera iki utadoma ku rutoki uti Neva na Angelina bameze nka Ahabu n'umugore wiwe, Imana ntizobihanganira. Say it. Ibigirwamana no gupfumuza yari yayibarekeye ati ntacyo. Okay, urumva. Okay, bikomereze bagende mu Ruyigi barondera wa mupfumu bakora ivyo bashaka basinge Imana ku muzimu uyo mu kuzimu, ivyo nta kibazo, Imana izobe yavyihanganiye gushika umunsi wago. Mugabo ariko umunsi barenganije Naboti bakamunya gutwiwe bakamwicishiriza ubusa agapfa, niho Imana ihagaze mu ijuru iwumvira babaye iravuga ngo Ahabu na Yezebeli amaraso ya Naboti imbwa zayarigatiye niho zizorigatira nayanyu. Amen, amen, amen. Bazize kurenganya aboro. Amen, amen, amen. We can't wait. Turarindiriye umunsi amaraso y'aba bantu, amaraso ya Kararuza, amaraso ya Kirahwata, amaraso ya Ernest Manirumva, amaraso ya Hafsa Mosi, amaraso ya Bugaga. Turarindiriye umunsi Imana yaje ati ahahana amaraso yaviriye nimbwa zayarigatiye, dushaka ko amaraso y'aba bami bacu nabo ariho arigatigwa. Amen to that. Amen, amen, amen. Iyo babizira bonyene tibabizirane n'abana babo. Amen to that. Amen, amen, amen. Okay, amen. N'abana bashigikira n'abavugira bose. Amen. Ahabu yarabize abahungu 70 kubera icyaha yakoze cyo kurenganya umworo akamwicira ubusa bose akamutwara n'ivyiwe, mu nyuma abana biwe babaciye imitwe bose. Amen. Oh yeah, okay. Bantu bimana nisinde ko ndankuraja violence. Abana baneva ntazo umuntu azobaca umutwe bari innocent, okay? Abana baneva bari innocent. Mugabo ibi bigabo bikuze bigenda biravugira leta ariko yica abantu iri kinyanganya umworo, Imana izobereka. Ibana je kunza gusenga ibintu byo gupreachinga mugabo no munsi reka tujana mbaye haga. Babashira imitwe kwibuye rimwe. Oya, ivyo ntimuzobikore bantu b'Imana. Hage umuntu acaza umutwe, okay? Abantu ifo ko haba un état de droit, tukene guca imanza neza, ivyo bintu vyabo byo guca imitwe twarabisezeye aho hari kera cyane kera imbere yuko Yesu avuka. Barabajojanga imitwe baratekera kujya batekera amashu mu mufuko. No. Barungikira umwami yabatuna tegena mwishe bajya abantu. N'abana b'igipfu n'abana b'ikivume. Okay. Umuntu umwami n'umwamikazi barenganya umworo bagasesa amaraso y'umuntu asanzwe nyarucari canke naho yo batari nyarucari w'inzira karengane, nikivume. Uvuze ngo ni giki? Mbayaga uvuze ngo ni giki? Abana b'igipfu n'abana b'ikivume. N'abana b'igifu n'abana b'ikivume. Kubera yarenganije aboro. Kubera yarenganije aboro ni gipfu ni kivume. Nibaza ko uwo ariko yiyumva n'uwo mwamikazi bariko bariyumva. Mu gihe unamurenganije. Okay. Amarira y'aboro ni mabi na cyane mu gihe unamuranganije. Nizere ko iyo Mana yawe ya Abrahamu, iyo Mana ya Isaki, Imana ya Yakobo, Imana ya Mbayahaga iri jambo iryumvise. Umwamikazi bariko barenganya aboro, bariko barenganya umworo, bariko basesa amaraso y'inzira karengane, ko umunsi umwe tuzobona imbwa ziri kuzifyeta amaraso yabo aho bacinciye abandi baseseye amaraso babarenganya. Amen Bayahaga. Amen.